Nitekane umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho dukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kane, igenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'icumi na rimwe, umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho dukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza umwanya ku mwanya, binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure bigutohoreza, hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ngaha nyene tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano, igisata c'ubutungane, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe zaco mu makungu ya kure. Ano makuru rero arabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Gitega umunyamabanga w'ishure Christ Roi rya Mushasha hariwe yitwa Emilienne Sibomana arashobora kuzosomerwa urubanza. Emilienne Sibomana umunyamabanga kuri lycée Christ Roi rya Mushasha i Gitega hagati mu gihugu yarasubiriye kurenguka ubugira kandi imbere ya sentare y'iyungururizo ya Gitega mu ntahe yo mw'ibanga mw'ibohero rikuru rya Gitega aho apfungiwe kuva mu kwezi kwa mbere guheze. Mu gihe yagirizwa kubeshera umuyobozi w'iryo shure, Emilienne yasavye ko ibibazo bimwe bimwe bibanza kuvanwa mu nzira. Iyo nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo ndibuze no kugushikiriza iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke abanyeshuri bakoreshwa ibikorwa vy'ubucakara n'umwigisha wabo. Amaze kuronka isoko yo kubaka, umwigisha wo mu mwaka wa kane w'ishure shingiro rya Buhayira muri komine Murwi yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi, akoresha abanyeshuri bo mu kirasi ciwe mu gushira mu ngiro ibiri muri iyo soko. Abategeka gukorera kuri iyo shantiye. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara akaba avuga ko yababajwe no kumva ivyo bintu, akaba yaraciye ahagarika mu mabanga umuyobozi w'iryo shure amwagiriza ko abifisemwo uruhara mu kurindira ibihano kuri uwo mwigisha. Iyo nkuru nayo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo i Goma, abanyeshuri barenga 400 baragiye ikisangani mu vyigwa vya gisirikare. Abanyeshuri bo muri kaminuza batari munsi y'400 bo mu makaminuza y'i Goma mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo baragiye kuri uwu wa kane ikisangani mu vyigwa vya gisirikare, bemeza ko bagomba gukingira igihugu cabo umwansi. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kubana natwe. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umunyamabanga w'ishure Christ Roi rya Mushasha Emilienne Sibomana arashobora kuzosomerwa urubanza. Aho ni mu ntara ya Gitega. Emilienne Sibomana umunyamabanga kuri lycée Christ Roi rya Mushasha i Gitega hagati mu gihugu yarasubiriye kurenguka ubugira kandi imbere ya sentare y'iyungururizo ya Gitega mu ntahe yo mw'ibanga mw'ibohero rikuru rya Gitega aho apfungiwe kuva mu kwezi kwa mbere guheze. Mu gihe yagirizwa kubeshera umuyobozi w'iryo shure, Emilienne yasavye ko ibibazo bimwe bimwe bibanza kuvanwa mu nzira, ariko arafashwa n'uwumuburanira Mishera Niyonizigiye. Uwo mukenyezi yamenyesheje ko icaha yagirizwa co kubeshera umuyobozi kidafashe mu gihe hatabanje kuba amatohoza. Kuri iyo mvo Emilienne Sibomana yategerezwa kurekurwa, uko akaba ariko uwamuburanira yashikirije. Patiri Laurent Ntakarutimana yarahamagawe imbere ya sentare. Icariyo c'umushikirizamanza yamenyesheje ko amatohoza yakozwe. Uwuburanira uwo mukenyezi yarasavye ivyemezo vy'ayo matohoza ariko biba ivy'ubusa.
Urubanza rwarashizwe mu mwiherero rukazosomwa mu minsi 30 itarenga. Emilienne Sibomana yari yahagaritswe kuwa 27 Nzero inyuma yo kwagiriza Patiri Laurent Ntakarutimana umuyobozi wa Lycée Technique Christ Roi ya Mushasha ubusambanyi akorera abanyeshure b'abigeme bo kuri iryo shure. Hari mu nama yariko ikoreshwa n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana. Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yari yaciriye Emilienne Sibomana igihano co gupfungwa imyaka 5 n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Urwo rubanza baragwiyamirije ari benshi cane abo mu masendika y'abigisha. Umunyamabanga wa Lycée Christ Roi de Mushasha yiyamirije amabi akorwa n'uwo mupatiri kandi ariko azira amabi akorwa n'ubutungane. Uko akaba ariko abaharanira agateka kazina muntu biyamiriza basaba ko yorekurwa. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Cibitoke abanyeshuri bakoreshwa ibikorwa by'ubucakara n'umwigisha wabo. Amaze kuronka isoko yo kubaka, umwigisha wo mu mwaka wa 4 w'ishure shingiro rya Buhayira muri komine Murwi yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, akoresha abanyeshuri bo mu kirasi ciwe mu gushira mu ngiro ibiri muri iyo soko. Abategeka gukorera kuri iyo shantiye. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara akaba avuga ko yababajwe no kumva ivyo bintu, akaba yaraciye ahagarika mu mabanga umuyobozi w'iryo shure amwagiriza ko abifisemwo uruhara mu kurindira ibihano kuri uwo mwigisha. Kw'ishure shingiro rya Buhayira ibikorwa vy'inyubako bikorwa n'abanyeshuri bategetswe n'umwigisha Obedi Biyoborimana yatsindiye isoko yo kubaka. Abahungu bafise imyaka iri hagati y'10 n'14 nibo bikorera urucekeri rw'amabuye, umusenyi, amatafari ahiye, bakanakora n'ibindi bikorwa kuri ico kibanza. Birateye ishavu. Ivyo bikorwa birangurwa mu masaha y'ivyigwa. Uko akaba ari kumwe mu bavyeyi twahasanze agaragaza agashavu. Umwe mu bavyeyi afise abana 4 biga kuri iryo shure akaba avuga ko ari ibitera soni. Uwo mwigisha arateye isoni, akoresha abana ku nyungu ziwe, ni ibitera soni. Ni nako bivugwa n'abo bakorana na Obedi Biyoborimana, bose hamwe bagasaba ibihano bihanitse kuri we. Ababaye cane, umwe mu baharanira agateka k'abana muri iyo ntara bavuga ko ari itotezwa ry'abana bakiri bato bataragera gukoreshwa akazi. Uwajejwe gukingira agateka k'abana akaba avuga ko bisongwa nuko uwo mugabo ari umwigisha akoresha abana yategerezwa gukingira. Asaba ibihano vy'ubutungane kuri uwo mwigisha ko bwiwe yataye akaranga k'umwuga. Joseph Nyandwi, umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke, akaba avuga ko yababajwe n'iyo nyifato y'uwo mwigisha acafuza ishusho y'abigisha n'iy'ishure yama yagirizwa kwama bakoresha abana bakiri bato. Uwajejwe indero mu ntara yarahagaritse mu mabanga umuyobozi w'iryo shure mu kurindira ibihano bizofatirwa uwo mwigisha hakurikijwe amategeko. Asaba uwo ari we wese kudasubira gukoresha abana kuko bashobora guhanwa n'amategeko bakanakurikiranwa n'ubutungane. Kuri uwu wa kabiri, uwurongoye igisata c'indero muri ako karere, umuyobozi w'ishure yakuwe mu mabanga, bararengukijwe mu biro vy'umukuru w'igihugu mu gisagara ca Bujumbura. Uko akaba ariko SOS Media Burundi yamenye. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru, nunyemerere nje nyigushikiriza kano kanya. Ivuga ko muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo abanyeshuri barenga 400 bagiye ikisangani mu vyigwa vya gisirikare. Aho ni i Goma. Abanyeshuri bo muri kaminuza batari munsi y'400 bo mu makaminuza y'i Goma mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo baragiye kuri uwu wa mbere ikisangani mu vyigwa vya gisirikare. Bemeza ko bagomba gukingira igihugu cabo umwansi. Kuva ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Goma, abo banyeshuri bo mu makaminuza bafashe indege berekeza ikisangani mu ntara ya Shopo. Aho basanzeyo abandi banyeshuri 800 bo mu ntara zitandukanye za Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Bose bazokurikirana ivyigwa vya gisirikare ikisangani. Uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Abo banyeshure bakaba bavuga ko biyemeje gukingira Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo umwansi.
nditeguriye kandi ndiyemeje kugwanira igihugu canje, ngiye mu vyigwa vya gisirikare ngumeyo kuko ntegerezwa kwiyandikisha mu gisirikare. Ivyo n'ivyemejwe na Ali Bosamuka, umunyeshure w'i Goma. Mugenzi wiwe wewe avuga ko azogaruka kubandanya ivyigwa inyuma y'inyigisho za gisirikare. Abo mu mashirahamwe yigenga bakaba basaba ko izo nyigisho za gisirikare zitangirwa mu ntara zose za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ku bwa Placide N Kambale, umwe mu ndongozi za Force Vive du Nord Kivu, ivyo bishobora kuzoterera mu gucungera ubutaka bw'igihugu. Nubwo biruko ariko, ingingo y'umushikiranganji ajejwe amashure ya kaminuza iranegurwa n'abavyeyi babona ko iyo ngingo ifise intumbero yo guhungabanya indero y'abana bacu. Abakurikiranira hafi ivya politiki mu ntara ya Nord Kivu babona ko umutekano muke muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo utava ku buke bw'abasirikare canke abajejwe umutekano. Ikibazo ntikiri ku buke bw'abasirikare mu gisirikare ca FARDC no mu gipolisi, ahubwo ni indongozi z'igihugu zidakora igikorwa cazo. Uko akaba ariko bishikirizwa na Joshua Bamvagato, umusesanguzi mu vya politike. Ivyigwa vya gisirikare bihabwa abanyeshure bo muri kaminuza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biri mu rukurikirane rwo kugwanira igihugu ca Kongo, kandi bizokorwa kabiri mu mwaka wa kaminuza, amezi abiri imbere y'uko umwaka wa kaminuza utangura n'ayandi mezi abiri inyuma y'uwo mwaka nyene, ni ukuvuga amezi ane. Indongozi za Kongo zidasiba guhamagarira urwaruka kwiyandikisha mu gisirikare kugira ngo bafashe aba FARDC kugwanya M23. Mu ntara ya Nord Kivu barafasha imirwi y'urwaruka rwitwaje ibirwanisho mu gufasha abasirikare ba leta. Ngaha rero akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe naho utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.